Inyuma ya komine Nyabiraba na Kanyosha, abashinga amateka n'abakeguza amateka batowe mu ntara ya Bujumbura bagendeye kuri wa mbere igenekerezo rya 15 Munyonyi mwaka 2021 komine ya Mukike, abo naho bakaba bari bagiye kuyaga n'abegwa n'ikibazo c'indero mu gihe iyo komine yafashe ikibanza ca nyuma mu mwaka w'ishuri uheze. Umuyobozi w'indero muri iyo komine Jean Marie Butoyi yashikirije zimwe mu ntambamyi zatumye haba umwimbu muke. Hari intambamyi zimwe kubigisha no kubana. Hari abana benshi basiba, kandi abana basiba ku mashuri. Abana ubu batakisubiramwo ivyo babigishije. Turafise abana baheba amashuri baja guca amahera, biriko biragwira muri komine. Turafise kandi abigisha bamwe bagisiba ku kazi, abandi bagacererwa. Harimo n'abazategura ivyigwa mugabo uyu mwaka bakaba bariko baragaruka ko twarabigarukiye. Uyu muyobozi nyene aranamenyesha ico bagiye gukora kugira umwimbu wiyongere. Tugiye kugirisha amanama atandukanye, haba mu bavyeyi, haba mu banyeshure, mbere n'abigisha. Kandi nk'uko turafise n'ikirangamisi kubikora, twateguye kugira ngo turabe yuko indero. Umushinga amateka zondarubukanye yatanze impanuro asaba abanyamukike kwirinda amacakubiri bagakorera mu mwumvikano. Ico tuzi uno munsi turabanyamukike twese atabwoko ataruko bari baho banyamwema cyangwa abazungu atabagufi sivyo turabanyamukike turabanyabujumbura twese turabaru uyu muntu agifise akakibagana k'amacakubiri uyu nta kibanza afise muri kino gihugu kuko yagomba kudusubiza inyuma niba tuko twambaye bw'indero muri mukike muri abanyuma mugatuma n'intara icyo mu ruhande vya nyuma mukoranye na cohesion sociale batubwiye muri aba mbere cyo kintu ca mbere numvise facteur ituma ari umwimbu mwiza, la cohesion sociale, umwumvikano ku kivi, umwete n'ubwira abantu badasunikwa kugira bakore bumva yuko ikiva ari rwabo ko atabukwiduza encadrement y'abigisha n'encadrement y'abaregwa hanyuma na conscience